twiteze yuko le PIB par habitant para izoduga kugera kuri 2000 umurundi wese muri 2040 domo 15 imyaka 15 niyo iri imbere zacu tutegerezwa kuba dufise selon ibiri muri vision umurundi wese ashobora wewe ngaha mwese muri wese azoba ashobora kuronka 2000 facilement $2000 byoroshe nivyo vyanditse mugabo uye ndabibukije turi ku majana 353 ku mwaka donc de 353 dollars par à 2000 muri Kenza bisaba ko ku mwaka tuza kuduza todo croissance économique tuza kuduga mugabo veke ibiharuro cyo dutufo ibiharuro cyo kubabwira nga biragoye gose kumva ko ushobora kuduga kubera n'amahera naho tworonka amafaranga yuzuye urumva tushobora kuyakora aya mafaranga mubona leta ikoresha ikayakoresha mu by'ukuri ubona yuko atarandema ihari kwipiriro ya kabiri efficacité économique leta yafashe imigambi myinshi ama objectif menshi kugira ngo ubutunzi buduge mugabe gisata yashize imbere ca mbere ni gisata c'uburimyi n'ubworozi mwese murabizi mugabe hariho n'ibindi bisata electricité n'ibindi bandi bamawe nyabari kibasata gifise ibibazo vya mbere na kino gihugu leta yarafashe ingingo y'uko itanga amafaranga kandi yatanga mu by'ukuri mu kugira ngo bashigikire igisata c'uburimyi muri budget biraboneka muri budget ni ibintu biboneka batanga amamiliyari amajana ku mwaka mugabo genda mu gihugu murabe ibintu bijanye n'ifumbire mugende mu gihugu murabe ibintu bijanye n'imbuto mwese n'ubutarima arazi yuko hari amasezo yo kurima sezo A ariyo ya gatasi mu kucenda abantu batanguye byo guteragira kuri sezo A kandi iyo turi muno muzo turi mu kwicuma mugande ndababwira kugeza nino saha ifumbire itaravuga atafumbire bari atanga sidi ko babonye itangazo leta iruwa gusohora ivuga yuko leta yavuze yuko ubushiranganje bujeje yuko bazotangura kuri hasorode itariki 24 ni kuva ku wa 4 w'iyira bazori iyo sorode deja abantu baza barateragiye kuko ntushobora kurima murabiza amasezerano hana aho batera ibigori bya Palestine turuwa niho baca batera n'intunzenya n'ibiharage sezi mupfuye nukuvuga yuko rero twe tuvuga ikintu gihushane cyacu mu mbuto z'ibigori hariho bitarashika narimwe mwumva ivyo bintu ari ibintu byoroshe rero leta yatanga amafaranga mugabo gacu usanga icyo twokwitarandema umwimbu nukuri ntukwira kuko niyo wibonera kubiciye wibonera ku cyo twita l'inflation ubu uya murabizi ko yaduze kugera hafi kuri 40 voire plus de 40% ku 40 irenga or inflation acceptable usanga kirazira kwigira deux chiffres c'est interdit ibaho 4 5 mukatwe tuja ku 40 meme no muco gisata kijanye n'ivyo buri kubera iki kubera bimwe navuga usanga budget dukora c'est un budget fantaisiste anemo que j'avais dit comme c'est un budget fantaisiste qui ne se réfère pas aux données fiables hanyuma kandi ngo yongere ishigwe mu ngiro
suivant les standards, suivant les normes de gestion des budgets. Reka njya ku kindi kintu mvuye ku ibintu by'amantuzenya by'amafertile tugende ku bintu bita recette spéciale tufatire ku kintu bita ubutare. Mwese murumva ko igihugu baguma bavuga ubutare. Rimwe navuga nti twe tuvuga ikintu mu gihugu cyacu tukaca twerekana n'igihugu cyacu. Ndabereka ndabakarorero ja muri budget muri amafaranga ategekanijwe yarategekanijwe mu mwaka uheze l'année budgétaire 2024-2025 hari prévu hafi 7 miliyari ucankarenga sinibuka neza mugabo ugiye kuraba kugira ngo verifie urumva ajya n'ama projection bijya bintu biba biri muri budget ni projection uza kuraba la réalisation ufatiye kuri ntunze ufatiye ku kintu twita loi de règlement et compte rendu budgétaire niho ufatiye loi de règlement et compte rendu budgétaire ya 2023-2024 c'est zero umuzingi unganuko umuzingi mugabo zokumva mu tegeko bavuga bati minera amafaranga duha ntagira mugabo genda siko marché international ufatiye ku nzabo cyane usanga hasho amatoni genda siko marché de Dubai usanga hatwa amatoni none amafaranga mu bisanzwe cajaye c'est ça la grande question amafaranga cajaye nibiharuro biri ngaho udashobora guhinyuza rero ugomba mu by'ukuri kugira des politiques économiques fiable nta biharuro byinshi ukora ni kujya kwiwawe witunganya ni ibintu biri simple il faut assainir ni ukuvuga iki il faut renforcer la gouvernance et la lutte contre la corruption ugaca uzana abahinga urashobora no kubarondera hanze erega sindabida kubivuga bagaza kugira ngo bashobore kuduza ubutunzi yararondeye n'abadaga ararondera abashinwa ararondera abarusiya baraza baratwara amasosiyete aragira cyo mufana n'umuhinga nirandema none twebwe usanga twibeye muri militantisme politique nuko ivyo nishobora gutuma naho abari mu mugambwe babawukunda ushaka kuzana mediocre nguve uzokwizigira ikinyuranye niyo mediocrité uyu muntu afise nibikunda uri kuraro tuhagaze nagira kukigwinde elema ihambaye elema y'ireforme y'idécoupage administratif iri kwiraba murabe depuis yagiye mu ngiro n'amatora ya rusenkejwa ubu turi mu kw'icumi tugatuje mu kw'icumi na rimwe jewe nofata ariko kuva mu kw'icumi mu kw'gatandatu inzego z'igihugu cyane cyane l'administration iba centrale ou à la base basa n'abariko barakora mwese murabibona murabizi ntibariko barakora hanyuma ikindi kintu kiri grave iyi budget turiko turavuga ntiri en harmonie avec les institutions zihari yatowe le 24 juin tuvuga 15 ministères ndabeshe simbeshe twari dufise 15 ministères ubu dufise 13 twari dufise amakomine 150 ubu dufise 45 twari dufise amadepartement twari dufise ibintu biri uko byari biri ubu byarahindutse mais le budget nous continue à utiliser le budget itakurikije uko yagomba kubiri none ngo atakora kubigize kitamanze gute bariko babikora gute mugabo je dois vous dire vous signaler qu'il y a des services publics paralysés ndabakaruka ari simple cyane genda muri muzeye urazi nka ministeri nka muzenya ya service ya solidarité urabona mu Burundi abantu bafise ibibazo ngene bangana mugende muri ave service ya solidarité
barayikuyeyo iraja muri ministère ya justice. Ubu igeze muri ministère ya murabe decret wa gusohoka yorganiza ministère ya intérieur. Usanga iyo service ari iri muko ntari faranga rimwe igira parité y'amafaranga amwe bari muri fonction publique, ayandi akaba muri justice, muga muri ministère de l'intérieur atayaraja. Ugaca wibaza abantu none baca bajaye bisha bigenda gute? Icyo tuvuga cyo ni ngaha muri mbere abakozi murazi abakozi yari ifisi bose babarungitse mu makomine. Mugandagenda babwire yuko bose atukagani maje twatonda mu ibarabara. Ndabasabye muzabwira mu reportage mugende mu mako murabona komine mukaza muraza ayikorera ngaha komine ntango muraza ayikorera mugere sinzi yo bayishize. Chaque commune ifise 11 départements urumva n'amadepartement bana bayatwara bagaca bagenda abakozi rero bari muri ayo madepartement n'abakonseye ba mustaneri batagira uko bangana. Abo bantu mwege ajya makomine ngene muyazi ajya ama infrastructure ya mwaza ko naho bakorera eka ntibagira bakorera. Ndabasabye muze bwiriyo reportage ni information ndabahaye muze kuraba ikizu kimaze nk'imyaka 5 canke 10 sinzi cyubakwa ngo kizoba komine mukaza. Ifaranga barariye iyo nzu n'umusaka iri haruguru juste yanunze nyaro muhere mubaza iri haruguru juste gatoyi yijya komine mukaza gikorera ico kizumukira muce mubaza ama histoire yacu. Ibi bibazo rero murumva ko ari ibibazo bihambaye nyamba by'ukuri dushaka gushika ku gihugu cifashe mu 2015 fasha leta niyemere tubiko wapfuye niyemere irondera abahinga. Nshatse kuvuga ngo tubiko wapfuye budget d'austérité no kuvuga yuko twe tuvuga tuti leta nitora amafaranga aja mu migambi ivyo kubaho neza nk'ibi bintu usanga umukuru umwe imodoka 70 inyuma ziwe bijya bintu nibabeho nka Yambari Joseph Mujika ni president yari president wa Costa Rica yatwaye imyaka 5 aho yaba nigeze ahindura n'imodoka yagenderamo nigeze ahindura umushahara cya niwe bava ngo sero president plus pauvre au monde. Mugabo burya la pauvreté erega ntahandi ibonekera ni mu mutima. Burya utunga no gukena si ibintu bikiro de tout autour d'ovu. Utunga no gukena ni ingene wewe nico bita mindset état d'esprit ingene wifata mu mutwe. Urashobora kuba umutunzi wa mbere afise ibintu byinshi mugabo ukaba umukene wa mbere kubera birerekana kuko icyo bita insensibilité nikimo bita umwina insensibilité umuntu canke la kleptomanie bijya kwisiha usanga yibisuka itarima ikiba urushinga itajisha ikiba isiha ariko rugiye gutwara abandi mu bisanzwe umuntu yagomba kubanza gupfa kuri we mu gupfa kuri we ni ushobora kwiyumvira neza yabenshi. Igihugu rero gihumana bigenze gute? Igihugu gihumana iyo kigize umuntu agiye imbere y'abandi akaza afise ikintu bita umwina, akaza afise ikintu bita umunoho, akaza afise uko kuntu adashobora kwiyumvira neza yabenshi. A principe nico gitera ingorane.